hari umupadiri ariko aravugisha abantu benshi mu gihe yakoze igikorwa benshi bise kuvuguruza uwiswe ministre w'ubumwe ariwe Damascene Bizimana, abandi bakavuga urarinda wa mugabo we. Uzi ko 94 aba bagabo nabo nyene bagenda bahitana abakozi b'Imana cane cane abapadiri kandi mu masinagoge canke mu masengero. Umupadiri yagaragaye akosora kandi yongera agasa n'uwihaniza anakebura kandi Bizimana yama ashira imbere ko inkotanyi arizo zakijije canke zakoze ibikorwa yama yihaya ko zakoze mu 1994. Paul Kagame ntiyorohewe kuva mu gihugu cy'u Rwanda agana muri Congo mu muji wa Brazzaville aho yaragiye gushigikira mugenzi we Denis Sassou Nguesso mwiyimikwa giwe inyuma y'amatora hariya muri Congo Brazzaville. Paul Kagame ibi byose zikaba zabaye ngo ingaruka zo kutumvikana hagati ya Kigali na Kinshasa kuko amakuru aheruka niba mutavyibuka neza Kongo yarugariye ikirere igihugu c'u Rwanda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye nawe nyene akaba yari yitabiye uwo muhango ukurahira canke gushikira uburongozi biciye mu mategeko. Uyu nawe akaba yahuriyeyo na Paul Kagame wa hakurya ya Kanyaru bakanaramukanya. Ivyavugishije cane cane abantu nuko Paul Kagame ariwe yatanguye kumuramutsa kandi akamuramutsa nk'utiyemera kekeranya nko mengo ntaza kumwishura. Mugenzi w'igihugu c'u Burundi yamwishuye, ikaba vyaraye ari umunezero cane hakurya ya Kanyaru kubona Paul Kagame na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bongeye gukorana mu minwe. Ariko benshi bakagaruka kandi bakakritika kubera ko abantu nk'aba Paul Kagame yiheruka kwivugira ngo ni impanga, ari vyo bisigura ngo namahasa, bavuga ngo ururimi rumwe, bafise n'imico egeranye, ngo yarababajwe no kungene imigenderanire yabo yagiye irononekara, ariko bikagaragara ko nubundi agifise inzigo n'inzikira ku mutima. Tukiri mu Rwanda nyene essence yongeye gukora ibara aho yaduze kugera ku 1938 idugijwe kabiri mu nyuma y'indwi imwe, kuko aho baheruka turaza kuharabira hamwe mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza kwa kundi nyene ni ubumwe, amafaranga, ituze n'iterambere mu mitima no mu miryango yacu. Ndabakengurukira mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bya Free Podcast TV nkuko bisanzwe muri mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka EAC, Afrika, Aziya, Amerika, Iburayi, eka mufuruka zine zisi. Ndabaha ikaze muri ano makuru yo muri kino gitondo cyo ku munsi wa gatanu nigenekerezo rya 17 ukwezi ni ukwa kane umwaka wa 2026. Reka tuyahere neza na neza kuri uno mupadiri yaraye akoze amateka mu kuhangara nkuko bamwe babifashe, abandi bakavuga no kubahuka, abandi no kurinda, mbere abandi bakavuga ati fata amashapure tumusabire kuko ashoboye kutamara kabiri. Yahangaye intumwa ya Paul Kagame, yahangaye uwasanzwe yitwa ngo ni mini ubumwe, abandi bakamwita mini macakubiri kuko yamiza ubwoko mu kanwa, kandi akavuga n'amateka agoretse canke ngo ahengamye atanatomoye, abandi bakongera ko mbere atanazi, mu gihe we nyene yivugira ko kuva mu 1988 atari mu Rwanda, yagarutse mu 2004, mbere akoresheje n'ibiharuro aho byinshi byabatangaje. Umuntu yo bavuye kwiga hanze akavuga ko kuva mu 1988 gushika mu 2004 yamaze imyaka 25. Ibiharuro vyoroshe cyane naye nabigarutse ko mu giha mu kiganiro gicahaciye catambutse mu masaha yarenze canke ku munsi warenze, aho nabagaragarije ko kuva mu 1988 gushika mu 2004 haciye imyaka 16. Reka tureke kwandikisha
amate tubanze twisunge inoreresi y'umupadiri yagerageje gukosora Bizimana amubwira ico kina naco ntukazura kina n'Imana hama tubandanye nibikurikira. Imana itanga ubugingo, ukwinyagambura ubwinyagambure n'ukubaho uko ariko kose. Hari bisa nibuka hari umuntu ukomeye muri iyi minsi wavuze ati inkotanyi nizo zahagaritse jenoside. Nta mana, iyo mana yanyu, iyo mana nta mana ni inkotanyi zayihagaritse. Atemereye Imana nakazi kanyu, ako twego tuzi yuko turabibona ko ari inkotanyi zahagaritse jenoside. Iyo mana wagira ngo ni mugenzi wanjye turi kumwe, ibyamunaniye ngewe ngiye kubikora, ariko n'ikintu kibabaje uwo muntu yize filozofiya yagombye kubyumva. Hari akantu gato kamupfundikiye ku buryo gapfutse ku buryo wenda wasanga ari sinza kujya muri detaye. Nibyo ni inkotanyi kandi biteye ubwuzu. Kubera iki nshima ko ari inkotanyi? Icyo nagumye gushima mu nkotanyi ni ikihe? Bumvi babaye ibikoresho, kuko barumviye, babaye igikoresho cyiza Imana yifashishije kugira ngo irokore, ikize, itanga amahoro, yubaka u Rwanda kugeza uyu munsi. Kuko Imana ishobora kuguhamagara ntuyemerere, Imana ishobora gukoresha ukayangira bwa bwigenge bwacu. Babaye igikoresho kizima, bemereye ugukora kw'Imana, ariko ntabwo wavuga uti ngo ni ikintu gikomeye cyane. Mere kuri ibintu bitatu narivuze, Imana nitanga, niyivana mu gusikashyiraho, iha kwinyagambura, niyitanga no kubaho. Nkuko muhejeje kumunyumvira, nono mupadiri benshi bashatse kumenya amazina yiwe, natwe ntiturayamenya neza, ntitwamenye na paruwase canke mu nkuka y'imisa yabivugiyemwo. Benshi bariko baragerageza kutubaza batwandikira, ni gerageza mu ducukumburire canke mu dutohoreze ni padiri nde, kugira turabe ko ejo canke hirya ejo atazotogwa ari kiziga canke atazoba ari imageregere canke muri ribu gusigura. Kuko kenshi iyo uvuze igituma biteye ubwoba mu bitahure, iyo uvuze ibinyuranye n'ivyo Damascene canke n'ivy'inkotanyi zihoha canke zirigwa ziraririmba, zagize refresh canke hook, uba uyegirizwa ingenga bitekerezo, kuko uba uri kurahakana ivyo bobo baba bariko barashaka kurogesha abana. Ndavuga nivyo kurogesha runo gwaruka ruriko ruraruka ubu, kuko abakoze bobo amateka barayazi. Nico gituma kenshi abakuze batanavyumviriza kandi banagerageza guhangana nabo, bagerageza gushira umuco ku mwijima washinzwe n'inkotanyi. Tuva kwa padiri tuja ku maritiro ya essence n'ibiciro vya essence hakurya ya Kanyaru. Nivyo ibiciro ko biraduka ku muvuduko udasanzwe, aho benshi mbere bashatse kubisigura. Ndavuga cyane mu kagwi k'abarundi basanzwe bigira ngo ntibavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ariko bagapfukamira Paul Kagame, bakanamuninahaza, bakamuterura, bakamutereka hejuru. Aho baje benshi ubushize zari tariki 3 z'ukwezi kwa kane, aho ibiciro mu Rwanda vy'ibitoro, gaze n'ibifungurwa vyaduga. Umuntu agerageje kubivuga ko bakaza ngo ni murindire namwe, ni intambara ya Irani na Israel na Amerika iriko irabikora. Ngo mbega mwebwe mu mazi imyaka n'imyaka muri manke ya essence, nta soni mugira? No, ikibazo so kutagira isoni, ikibazo no gutanga makuru ukwari. Kandi ni kenshi twamye tubabwira ko ni mutuze, kuko ni murindire na mwebwe mwonyagirwa. Vyifashe gute? Nababwiye mu kuva itariki 3 z'ukwezi kwa kane uno mwaka wa 2026 iciro ya essence, ibiciro vya essence vyaradugije, bishigwa ku mafaranga angana 2,303 y'amanyarwanda. Hanyuma inyuma y'iminsi mike cyane gose itashika n'indwi zibiri, baba baradugije, kandi badugije uno munsi turiko turashikiriza kino kiganiro ni tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, aho iritiro yavuye ku 2,303 bari baherutse gushirako ija ku
2,938. Murumva ko muyagwijije n'ingoga na n'ingoga mukayavunja mu marundi muca mwumva ko ibintu biko biragenda vyononekara hariya hakurya ya Kanyaru. Hano natwe tugaca tugaruka tukibaza mu gihugu c'u Burundi kuva intambara itangura iritiro ya essence na mazutu ntiraduga, none ko eke mu Rwanda bako baraduhenda ngo biko biduga kumvo z'intambara mu gihe baririmba bikubita mu gikiriza ko bafise stoke nyinshi cyane gose naho ngo zomara nk'imyaka 200 boba bagifise igitoro. Ikindi naco dusanzwe tuzi nuko banacuruza ca Qatar vyagenze gute, mbega ivomo baritovye canke isoko boba baritovye. Ahari mu gihe rura yashize ko kuva kuri 2,333 gushika ku 2,938 hagati hadugijwe amafaranga 635 y'amanyarwanda ku litiro ya essence. Mazutu canke gazoil vyo vyabandanije n'igiciro cari gisanzwe kiriko. Tuva ku vy'ibiciro dusimbire hariya i Brazzaville ni muri Congo, aho Denis Sassou Nguesso yimitwe yarahiriye kubandanya ayobora igihugu ca Congo. Bikaba vyabereye mu muji wa Brazzaville, bikaba vyagiye biritabirwa n'abategetsi benshi cyane, harimwo nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, harimwo Paul Kagame, eka nanye cubahiro Felix Chilombo Tshisekedi, Faci Beto. Aha rero hakaba habereyeho igikorwa abanyarwanda baraye bongera baririrwa bararirimba, ari igikorwa kidasanzwe ku bwabo, igikorwa cagaragaye aho nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agorora ukuboko akaramukanya na Paul Kagame. Ibi bikaba vyabaye indirimbo nkuko muko murabibona hano ku masanamu. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ibijanye no kurahira no kwimikwa kwa Denis Sassou Nguesso, umukuru w'igihugu yahora ari umukuru w'igihugu akaba yabandagije ari umukuru w'igihugu wa Congo, bita Congo Brazzaville kugira bayitandukanye na RDC. Paul Kagame kumvo zuko abanye nabi n'igihugu ca Congo, ndavuga kumvo zuko abanye nabi n'igihugu ca RDC, bikaba vyamuviriyemwo kumufatira ibihano. Benshi bakaba bavuze ati n'umubano mubi, izindi ngaruka z'umubano mubi ndaje ndababwire ingorane yagize zo gukontoruna Congo. Musanzwe muzi superficie ya Congo RDC ni nini ya cyane. RDC ikaba ihana imbibe n'ibihugu byinshi cyane, harimo Uganda, harimo Sudani na Sudani y'Epfo, harimo Centrafrique, harimo za Cameroon, kugera ushike muri Congo Brazzaville. Ntiyari yorohewe. Paul Kagame yarasanzwe afata mu kuja muri Congo Brazzaville, muribuka ko yarasanzwe afise amahegitari ya kose yari yarahawe na Denis Sassou Nguesso mu akarimamwo ivyitwa kibonobono mu Kirundi, mu nyuma bikarangira amwatse ayo mahegitari kumvo imwe canke iriya yaca hejuru gusa mu kirere ca RDC, akabashitse gwa urugendo rw'amasaha make cyane. Nkuko mubibona kuri no shema canke runo rugendo rw'indege yagize inzingu kuva mu gihugu c'u Rwanda kugira shike muri Congo Brazzaville, yaciye hejuru y'ikirere ca Uganda, yaciye hejuru ya Kampala, ava mu Rwanda yaciye mu kirere ca Uganda, ava mu kirere ca Uganda yaciye yaca muri Sudani y'Epfo, ava muri Sudani y'Epfo yaciye yinjira mu kirere ca Centrafrique, avuye muri kirere ca Centrafrique aca yinjira mu kirere ca Cameroon Yaounde, avuye mu kirere ca Cameroon Yaounde yaciye yinjira neza na neza muri Congo Brazzaville. Murumva yaciye mu gihugu kimwe 2 3 4 kugira shike mu ca gatanu. Yarasanzwe ava mu Rwanda agaca hejuru ya RDC agaca akorokera muri Congo Brazzaville. Ndazi ko za nkotanyi nziza kuza muri commentaire zivuga ati none bitwaye iki mu gihe indege irimwo binabiriya, ariko nimwumve ko umubano mubi nawo nyene uba utorosha ibintu. Paul Kagame niyemere icari, niyemere kurara inzara canke ararira imikembe n'ivyema, ariko areke gusesa amaraso mu burasirazuba bwa Congo. Natungwe n'u Rwanda rwiwe uko aroni nahaza, uko yama arushira imbere mu kurutangira rushwa kugira rugo rudugirizwe PIB, kugira rushigwe imbere mu bihugu ngo vyoba vyitwa ko bikize, ariko ntigwigira ruja muri 10 canke 5 vya mbere bitunze mu karere ka muri Afrika, canke ngo ruve no mu bihugu 200 uhere inyuma bikenye muri
Afrika. Ico nico rero kidutangaza, ariko ugasanga bikubita mu gikiriza biyemera ku bihugu bigenda bitandukanye, cyane cyane bakunda kwikompara ku Burundi. Sindumva buguru akanwa kuri Tanzania, buguru akanwa kuri Kenya canke Uganda, mu gihe biyita ko bafise igisagara ca mbere ngo kiri green. Ibi byose bikaba ari binyoma bagiye baracura babifatakanijemo na leta zunze ubumwe za Amerika, mu gihe bari basanzwe bafitaniye umubano mwiza. Eka n'ibihugu bimwe bimwe vy'Iburayi nibimenyesha makuru nama nabibabwiye uno musi nabemereye kandi ndanavyemeye ko nza kubakorera ikiganiro kigaragaza ukungene Paul Kagame akorana n'ikimenyesha makuru, ni gitangaza makuru ku bwanje, kuko umenyesha makuru n'umutangaza makuru narabahaye itandukaniro. Reka nongere ndarice ku isonga. Umumenyesha makuru aratora inkuru, arumva inkuru, agashika ku kibanza canka kanayitohoza ko akayifatira umwanya, kandi ategetswe kuba ari net, ategetswe kuba ahatanga inkuru nk'uko iri, atababaza adakomeretsa uruhande na rumwe. Ariko itangaza makuru aterura inkuru ko yayumvise agaca yitamika abantu. Rero ikimenyesha makuru gitangaza makuru nako murantunga ca Jeune Afrique, iki nico tuza gukorera ko cane, ndabereka ukungene Paul Kagame akorana naco kuva kera, ahereye ku murongozi wacu yitwa François Soudan, umutambukanyi wiwe, eka n'Ubufaransa muri rusangi. Ndabemere ko nza gukora ikiganiro inyuma y'iki nico kiza gukurikira. Uko rero niko vyifashe, Paul Kagame ntiyorohewe cane, yatambutse ibihugu bigera kuri 5 kugeragere muri Congo Brazzaville. Amakuru ni menshi cane, ariko mwibuke gufata amashapure nkuko bishaka barabivuga. Musabire uno mupadiri tutaramenya amazina, tutaramenya na paroisse canke diocese akoreramwo canke aranguriramwo imirimo yiwe y'ubuyobokamana, ariko murumva ko yagerageje kurodresa uno mugabo Bizimana yitwa kari ministre w'ubumwe. Benshi nama nababwiye bari bipfuje ko Kizito ari uyo hagiye, ariko bitakunze kumvo zuko yari netre, yashaka ko habaho umubano mwiza, icuka ciza hagati y'abanyarwanda, birangira bamurangije. Reka turangizanye na kano ka video ka Bizimana ariko arakarikira ibiharuro bitari vyo, hama tubandanye n'amakuru. Imyaka nabaye mu mahanga, nagiye mu mahanga kuva 1988 ngaruka mu Rwanda ndangije kwiga mu mwaka wa 2004. Nabazi iyo myaka nsanga n'imyaka 25. Ubu nanjye nagombye kwigira urwitwa. Mwibuke kugenda mugize sabone, subscribe, mugize j'aime na commentaire, navyo biradufasha cyane, kuko bituma ino video igaragara cyane kandi ikagera kure. Nta mafaranga cyangwa ubundi buryo dusavye, ni juste j'aime, commentaire, uwo bikundiye akanapartage. Namwe uyifatiye mu nzira canke uyironse ku nzira za link mu magroupe, bibuke kugenda ugize subscribe canke sabone kugira tubandanye twagura umuryango wa Fleury Podcast TV. Ndabakengurukire nongera ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Mugira umunsi mwiza w'akazi, umunsi mwiza w'imirimo, umunsi mwiza wa gatano, aho benshi mbere batangura no kuwita weekend, kuko kenshi uzosanga mu buzi bwa leta bataha saa 6 bagaca baja muri sport ntibasubireyo, bikarangira bava muri sport bagenda kwizimya akanyota. Rero mugira umunsi mwiza, ciao ciao.